hari ibintu wewe uri kuridogera, hari abantu bavyifuza ko arabisengera, sivyo? Icyo kintu cyose widogera, imodoka igendera atama pièce, hari wowe yikenera iyo modoka, yoshima Imana kuri iyo modoka. Ibyo bintu byose tameze neza, shima Imana kuko umunsi umwe uzabira muri kahise, Imana warakoze, ndaza wankuye. Haleluya. Kenshi turabura ibintu ko atashaka kurekura. Rekura! Imana ashaka kurekura ku bwayo. Hari inyishu yawe yateguwe utarahashika. Hari ibintu rekura. Mana, hako niteranye na wewe, niteranye n'abantu. Abantu bashaka kuntanze, bashaka gushyira mu ibarabara. Ariko wewe, haleluya, imigenderane yawe n'Imana irafite agaciro gusumba hamwe n'abantu. Nabwiye ikintu kimwe, ikimazi cyawe utakiboshe ikizokomera gupfa. Iryo tiro ryawe utariboshe izokomera, izomara ivyura umutwe. Boha umubiri wawe umushaka kwisambanya, ubohe. Haleluya, haleluya. Wow, mushaka kumenya ahantu harashushe cyane, hari umucanga udasanzwe. Imana ishimwe. Ivone, Yesu agumugisha. Ari he Ivone? Haleluya, mukomera amashi Ivone. Haleluya. Bihimbara ko nabana Imana ko ratamba, kandi abantu bose bakora tamba bafite ibibazo. Udafite ibibazo ninde azoba arakora besha. Twese ngaha nabagibona wamviye ati cyoma nkamera nkanaka, arafise umutwaro wiwe. Ari imitwaro igaragara n'itagaragara, ariko iyo mitwaro yose wayidepoje ugashusirimba. Haleluya. Abana Imana bararyoshe. Cyo gutuma nkunda kuba mu nzu y'Imana. Nahandi bisanga abandi batambira Satani, sivyo? Mwari mubizi kenshi batambira Satani, ntavyo muzi. Baratamba mu Kinyarwanda no kuvyina. Abanyarwanda bizo gutamba ni gutanga ibimazi, sivyo? Gutamba cyangwa kuvyina, ufise umuntu uteza gutambira. Kera baratambira cyangwa bakavyinira umwami, sivyo? Rero umuntu agiye muri boîte de nuit akakanyukura ijoro ryose, afise ko yatambira, we ntavyazi. Yeza ngo ko yitambira kwereka ajya amapa murayazi. Ajya amapa ni yayemvanse, ari slow, ari rock, ari kibigeze hembega, sinkize bigeze. Ajya amasorte yose, hari kera nkiri umwana mutoya, hari zo bita ngo makarena. Makarena murayizi? Ngo biya byose cyo bisigura. Hari umuyambariye ngo makarena ngo nakayabu, nivyo? Sinzi cyo bisigura, ariko amapa yose afite asigura. Rero uri kuratambira Imana. Haleluya. Umwami Dawudi aratamba, aravyina, impuzu zirakoroka, Imana iranezerwa. Umugore wa murabe igitsure, ariko vrema ari mu idirisha arabati, ujya n'umugabo wanje nyakubahwa, ariko aratamba kujya ngira yari imyojeje, yari umunyafrika cyo imyotsa. Imana birabibabaza kubona ivyayinejereje bimubabaje. Niyo wabona umuntu ko atamba sirimba bitakunejeje, ujuceceke intege cyuvuga, niwe kwegera ingorane, sivyo? Kuko ariko aratambira aranezerewe. Imana ishimwe. Haleluya. Gomba kono kimazi aminda kwiha. Haleluya. Gomba kono wikimazi mwaminda vugutinyakira. Haleluya. Nyakira mwaminda kwihae. Gomba kono wikimazi mwaminda. Haleluya. Mu ndirimbo nkunda iyo irimwo
ariko sinaririmbye ko ndayikunda, naririmbye ko ijanye n'inyigisho. Imana ishimwe. Hariho ikimazi Imana ishaka. Hariho ubwoko bw'ikimazi. Haleluya. Muzosoma muri Bibiliya hari ibimazi batanga Imana ikirabira hirya. Hari igihe batanga ibimazi ngo muri Mose 5:23 ntitwasoma Amos 5:23 bari mu vyaha bakora ivyaha bisesema Imana batanga gusirimba baririmbira Imana baratamba baravuza urwamo n'ivyuma Imana yabwiye gute nk'urugwamo ibatse wabizi ivyuya nkakujya kwa Yvonne ngo nk'urwamo kubera iki hari ibimazi Imana itakira ibimazi byaduza harakamoto canke umuhumuro mukirundi umuhumu mukinyarwanda gutaka moto umuhumuro canke odeur ikimazi kiraduza akamoto canke odeur imbere y'Imana ni nkuko Imana ikiramotegwa ndashimye ariho rero kimazi kitamotera neza mvuga ikirundi ciza sivyo simvuga ikirundi kibisha kitamotera neza Imana ari kimazi kitamotera neza Imana cyo gituma rero nshaka twige ibimazi Imana ikunda ntuzotambira Imana canke utange kimazi Imana ivuga ngo nkuri imbere cyo kimazi cyawe sinagikunze kuko iyo Imana ikunze ikimazi watanze hamanuka umuriro mu ijuru gaturira. Haleluya. Mu nzu y'Imana hariho ahera n'ahera cyane sivyo hari abantu bose bashikira hakaba hera hakaba n'ahera cyane sivyo ahera cyane ntiwashobora kwinjirayo uri wese hinjira muherezi mukuru cyangwa mutamvyi mukuru sivyo imbere yo kwinjirayo hari ikintu cyakoreka hari igicaniro kiri imbere ya rido kiya gitambara cyo gicaniro bashirayo imibavu ibyo bita aromate bimota neza murabizi nta muntu yabaye mukorezi nka jewe nga murabaye mukorezi murazi icotezo nakunda icotezo nagwanagira no nk'icotezo tugize urugendo nafata icotezo nkanagira gutya abakeza ngo gukunda gukora Imana ko mushaka umutegwa cyahise kamoto keza iyo miyavuye mota neza nagenda motera nyohegwa rero aromate zari zise parfum nziza iyo parfum nziza rero yaduga imbere y'Imana nuvuga ko baraturira imbere y'iyo rido cyangwa itambara aho kamoto katakinjira ahera imbere yuko winjirayo ni nkuko wanza kunezereza Imana imbere yuko useruka umuhezi mukuru cyangwa utamvyi mukuru imbere yo kwinjira habanza kwinjira agaparfum karyoshe karyohera Imana akivyo vyose yari igitutu c'ivyo turimwo uno musi sivyo niyazo kwidakatirira ngaha kuri internet sivyo ntakiri mazo regena kuri aromate cyo guturira imbere yo gusenga mu gitondo ngo Imana yanze mwumve Imana ikeneye imibavu iturira Imana ikeneye ikimazi ciminwa yawe yatura izina ry'Imana amashimwe yawe niyo kimazi gihimbara Imana. Haleluya. Benshi bazi ko kimazi Imana ikenera ari amashimo gusa mu buryo mu musimishezano rishasha ayo ngana bereke ibi ubwoko bwishi bune bw'ibimazi nyigisho ubwoko bune bw'ibimazi bihimbara ndiho tandika tizira afise mu komandika ko mutandika ubwoko bune bw'ibimazi bihimbara ndiho Imana ishimwe. Tuje muri Yohana 4:23-24 Jean 4:23-24 tugatwiga ibintu bikomeye cyane kandi bizodufasha mu buzima bw'agakiza kacu. Ariko igihe kiza kandi kirashitse uri Yesu akavugana nande n'umugore w'umusamariyakazi inkuru murayizi namarayigara ko kenshi kuko yarahinduye ubuzima bwanje none atahuye neza ikintu cyitwa ikimazi cy'amashimwe adoration guhimbaza sikora guhimbaza cyangwa utazira ariko adoration murayumva hariho gushima ivyo Imana yaguhaye hariho gutazira Imana cyangwa guhimbaza Imana kuvuga ubunini bw'Imana cyangwa ubushobozi bw'Imana. Igihe kirageze Yesu barako baraharira bagiye impaka n'uwo mugore Yesu aramubwira ngo igihe kirageze niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri. muri Gifransa navuga ngo abasenga bavuga gute les vrais
adorateurs. Hari itandukaniro gusenga no gutazira. Nivyo ushobora gusenga, nivyo utazira uko urasenga, ariko Yesu yavuze ngo abasenga, yavuze bawombashi, sivyo? Yavuze les adorateurs, worshipers. Mani shimwe. Ugute adoration. Yatandukanye. Gushaka gusenga, winginga Imana kubera uronka inyishu. Washaka gusenga uronka akazi. Washaka gusenga uronka ibirato. Ko nubwo mu byambaye aba bikeneye babisengera. Ari gucenda ngo kwera uri Bujumbura. Genda ahantu batabifise barabisengera. Bakubonye barakwamvia ico Mana nzokwiga no ngiye kirato nanje. Ico ufise arabagikeneye. Amarabwiye yankuru ya musazi yagira wa muntu yagira yahure, sivyo? Yagira yahure so musazi yagira yahure ababaye afise ibibazo byinshi, sivyo? Acabona umuntu yambaye ibirato atari migroise. Asa no uri gusa atani muzi yambaye ngira agafuka gusa. Avuga ati nuzimbe wihoriki reka shantu uzayo ngowe ngira ingorane ufise raba ikirato canke catobotse ngaha raba ishati yandigane yaheze raba ngene yahanye yaracuye cyo gusubira biyahure none wona ngira gute wona wa kwidovyanganira ibintu akobwira umuntu atambaye ibirato atani shati afise yambaye agakabutura gusa cyo reka kanaguha umugambi mwiza banza ukure ibyo birato ubishire ngaha kuri izo mpuzu zose ushire ngaha hamusha usimba wiyahure yakamubwira iki niyasimba shinavyiyambarira hari ibintu wewe uri kuridogera hari abantu bavyifuza ko arabisengera sivyo urugwana rwanje rurakubagana beki cyane ako nahavya akaziri akaziri haba gakeneye arabifuza cyo bako kaziri bahagasengera kagahinduka ariko bakeneye kuba bagafise bwa mbere hanyuma bagasengere we nawe ukurasha uridoga Mana ndabiri cyane wamaye icyo kintu cyose widogera imodoka igendera atama pièce hari wowe yikenera iyo modoka yoshima Imana kuri iyo modoka nabwire ni byiza kuronka umudugu utama pièce kandi ukumara amaza mu bantu sivyo jewe natanga uyu mudugu umara amaza kandi ndashima Imana kandi nivyo vyiza sivyo bituma ushima gose utanguye kuri 4x4 automatique biragoye gushima umudugu wa mbere naronse umunsi wa mbere ndawuzana ngaha kuri mukana w'depoje hajya dustashe aramwe data itwajira ari mu Uganda mudamu wiwe aravuga ngo ngo twizere ko bataza kugusunika ega vyavuze bamengo yaraprofitije umunsi wa mbere za n'umuduga abantu bose babonye ngo yahezagiwe sunika shitura imwe bakiya vitesse gushya iyo muduga yarangikije guca bugufi tugiye mu rubanza nasohoka imbere y'abandi kuri ako yaka mu gitondo madamu nawe twaye ku kazi nabanza kuvyuka saa 10 nkabanza nkagira ivyo ngira vyose namaze kuba mu mekanisi kugira watse ibanza gushuha itarashuha nakumara amazi ariko ndashima Imana byabisaba kubanza guca ngaho abwire ibyo bintu byose tameze neza shima Imana kuko umunsi umwe uzabira muri kahise Imana warakoze ndaza wankuye haleluya ushobora gushima igitanda utaraye hasi bishoboka none ukuze ufise igitanda jina kuriye ahantu bafise igitanda nakuriye muri berso y'ikizungu urumva Imana barati umuntu azomye gushima kana mwereke namutware antwara mu ivu ahantu ngira ninda mu mpuzu kugira nzogira igihe Mana warahanguye rero wowe uri mu bibazo shima kuko igihe kimwe ivyo bibazo byawe bizoba intahe umugabo w'imboregwa agufata nabi umunsi umwe uzogira kuri internet bagira ngo avant et après haleluya Ekunda kantu umuntu afise urudaro meze gutya et après mwakenshi barabesha cyama publicité mwashaka kwereka ati byarahindutse ijya ni image ya kera haleluya Sauli yari umwicanyi Paulo intumwa hari ahantu Imana igukura nayigushikana sivyo rero ivyo byose bimeze nabi shima kuko ndabwire muri Roma 12 murongo wa 12 havuga ngo munezerwe ibizoba
Haleluya. Réjouissez-vous en espérance. Ngo musenge nuba unezerwa ntunezerwe ivyo urimo. Nimba ari ibintu binezererwe. Sinabwiye ngo binezererwe. Ariko uneze ko Imana ndazi ko umunsi umwe hari intahe. Hari ubuhamya buzonkura ngaha. Nzoraba inyuma sivyo? Frigo iragaragara mbwo arayifise. Ingodo iri vide mbwo arayifise. Hari ahantu Imana ishobora guhezagira. Hari abadafise ayihezagirira sivyo? Reka Imana ifise ayihezagirira. Shima. Ndibuka ngaha tukita kera haciye imyaka ingahe. Tuko turasenga imvura iguye. Bazana twadufise ubutebe bwa bois twaduterura twese ukaja hariya. Hama imvura ikadusanga hariya tugasubira tukaja hariya. Agacaza umuyaga. Umunsi umwe pasteur emere ngaha. Umunsi umwe haleluya. Tuzokwibuka yuko twavigwa dushima Imana. Yo, ivyo bibaye ntemere kwidodomba. Vuga uti Imana ndazi ko ibinye n'urugendo. Ariko ari isezerano. Tuzokwama muri ibi, sivyo? Rero shima muri vyose. Imana ishimwe. Rero ahakombwe ati harageze igihe yuko abasenga canke abadoha abahimbaza batazira mu mpwemu no mukuri sivyo verset 24 kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Mungo 44 Imana ni mpwemu. Kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Haleluya. Sura kuri 23 43 ariko igihe kiza kandi kirashitse iyo abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri. Mukanza ngo les vrais adorateurs. Iyo bavuze ngo aba vrais adorateurs bisaba ko ari aba faux. No musi dushaka gukura aba faux. Bave ngaho aba vrais. Haleluya. Mu mpwemu no mu kuri. Mu mpwemu bisigura iki? Nta kintu gifatika ukeneye. Haleluya. Urasenga waba ngaha waba mu modoka waba hehe urasenga. Nta kintu ukeneye, nta gishusho ukeneye imbere yawe. Ukeneye gusenga ubona Imana utabona. Amen. Wizere Imana utabona. Uyitazire. Uvuga ubwiza bwayo, uvuga ineza yayo. Sivyo? Ngo abantu ngo nibo data arondera. Arondera musenga ameze gute? None wowe nshaka ko data kurondera. Muriza hariho kategori y'abantu data ariko ararondera. Sivyo? None bashaka ko muri bo. Yeki ncandi ubuzima bwanje ni umurongo 23. Verset 23. Barindi ubuzima bwanje bwo gusenga no gukora Imana. Navuze ni Imana kumbe urafite abantu kuri arondera. Nanje nashaka kuja muri kategori yabo uri kuri arondera. Imana ishimwe. Kuko ntiyaguru waje muri abo bantu basenga mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Abo badoha batazira bahimbaza nibarondera azokuronka. Imana ishimwe. Haleluya. Nashaka kuvuga uti uzovuga uti muri quartier yanje ubwira Imana muri quartier yanje naho bose bosinzira cyangwa bakidodomba ntuzobura umuntu ngaha ntuzobura umuntu mu kinama mukamenga ari umu adorateur mungagara ari umu adorateur mukanyosha ari umuntu Imana yo mwijuru irazi Bujumbura irabona ko mu kinama hari umu adorateur kumusaga hari umu adorateur. Haleluya. Uburi siri yuko nimiburi n'umwe arahari basi wewe urahari. Imana ishimwe. Hari umuntu ngana beke mu kuvayo 29 18 Exode 29 verset 18 tutahora n'izikimazi cyarico. Uheze wosereze ivyo ntama vyose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je uhoraho n'umubabwe umota neza ikimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Soma kantu kanyuma bi. Ikimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Mu Gifaransa on c'est un sacrifice consumé par le feu. Dabwire Imana ituriye cyangwa itwitse ico kimazi ibigikunze. Amen. Ibe ibicemeye murongo 18 sivyo? Murongo 18. Ngo par le feu ngo d'une agréable odeur à l'Éternel. Kizoba ari kimazi nosherejwe jewe uhoraho n'umubabwe umota neza. Umubabwe umota neza. Umubabwe murawuzi. Tukoresha ngaje y'Ibujumbura basi sivyo? Nakamoto keza imbere y'uhoraho. Aya ya. Unavyumva? Nuko Imana yanezerewe nako kamoto.
iyo parfum yaduze iranezera Imana. Parfum yawe inde? Navuga za Christian Dior, Yves Saint Laurent. Ariko hariho parfum Imana irondera. Umuntu wese ngaha arafise parfum. Arafise akamoto. Inyifato yawe irafise akamoto. Ibikorwa byawe birafise akamoto canke umuhumuro. Odeur tuga imbere y'Imana. Rero nganabereke uburyo bune, ubwoko bune bw'ibimazi Imana ikeneye. Mwashaka kubimenya? Aha, muko muravyandika? Kimazi cya mbere dusome muri Maroma 12 umurongo wa mbere. Umurongo no mu kwita ya mbere nawe uvuze. Roma 12 umurongo wa mbere. Nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera, bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Amajambo arakomeye. Ngo mutange iki? Kategori ya mbere, ubwoko bwa mbere, sorte ya mbere ikimazi. Yitwa gute? Umubiri. Birakomeye. Bwira mwenza wote birakomeye. Gutanga ikimazi cy'umubiri, ntibakubwiye ngo nuwice. Babwiye ngo nutanga umubiri wawe ngo ube ikimazi kizima. Kweki washize basiguye ngo kizima. Hari ikimazi gipfuye. Sivyo? Ibimazi batanga, ibitungwa batanga, ntibashobora gutanga igikoko cyangwa itungwa gipfuye. Abaherezi, abatamvyi ntibacemera. Sivyo? Bateza gutanga ikimazi kizima kugira hari ubuzima butaza kugenda. Allo? Ntango vuga ibigumye? Nabigumye nyene. Ko biragumye. Umiriza no gutahura yuko imbere y'Imana hari ikintu kuye kurekura. Kandi urekura ikintu gifise agaciro muri wewe. Urekure ikintu wari ukeneye na wewe. Abantu bashaka gutanga ibintu bitace bimaze kuri bo tuzo kwiwe no munsi. Nageze kwatera inkuru ngaha y'umunyamerika mu missionnaire. Yari umuntu akorera Imana ariko akunda cash. Kuna amafranga cyane. Bigoye kurekura. Nabaze imyaka 4 mbonana nawe turi kumwe twamana atani faranga mpa kandi avuga ndiko nafasha igihugu. Yase vision yo kugira amashure igihugu cyose amashure ya biblique n'ibiki ariko niyo nzira Imana iko yantegura. Imana ishimwe. Hanyuma agera ko genda imyaka 4 iheze. Arantelefona. Arambwira ati Chris ndashaka guhezagira. Kona ifize cyber café. Nesa ma ordinateur nangene ibintu vya ordinateur. Haro ndule shaka kuguha. Nimutwenge ndure naindekeneye. Mataracika cyane. Hanyuma navuga nti Imana guhezagire. Aida chaswara telefona. Urumva ngo ndarindiriye umuntu umwe hamwe atoyigura cyayiguha. Urumva yanse kuyita muri pubere. Nashobora kuyikorera mu ndege. Hako yita gutyo arazi ko jewe abasi abana baza kudodora. Saidia mubahe impuzu mubahizi izatabutse izaheze zaguyifira ziri hariya nizo mutanga. Ninda genda gufata ikoti yiwe nyene imwe nyene ngo yihaye ngo ugiye gufasha umuntu. Umufasha umuha ivyaheze. Niko bimeze. Muzogenda muri ville murabe n'inoti baronka. Urumva aka 100 francs kaheze kamwe ushaka kuve mu mfuko. Niko utanga. Ariko ngo niyambarira yuko atayigura. Akire ntisawa urambarira. Ega wa muntu yarayiguze. Urumva niyayima ntihacyari kimazi. Nihamwe nyene wanka uri ugiti kintu ukavuga uti reka hako nagita basi wewe kana gukurire. Sivyo? Hari abantu bameze gutyo imbere y'Imana. Turaza kubishikira mu kategori yose. Turaza mu masorte bimazi hariho uburyo cyangwa amafranga. Naje ni kimazi batari babizi. Hari abantu batanga ibintu bavuga ati imwe no hamayibobo niwe ndaguhaye. Uhaye nde? Uhaye Imana cyangwa uhaye nde? Nikora uhaye. Rero ngaha ikimazi
ikimazi ari ikintu gifise agaciro. Umurongo uvuga ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu nk'ikimazi kizima cyera. Shirako cyera. Cyera numva yuko cyejejwe. Imana ikenye. Nta muntu ashobora gufasha Imana. Haleluya. Ariko Imana ishaka utanga ikimazi cyera cy'umuntu yejejwe yihanye. Amen. Hanyuma utanga ikimazi kizima gifite agaciro kuri wewe. Kubera ikintu kitagira agaciro kuri wewe ntigira agaciro ku Mana. Kaya agaciro ko mu gitondo kararyoshe. Ariko ukagira alarme ukavyuka. Haleluya. Wemeye kuvyuka. Ujya mwanya imbere y'Imana washaka comfort. Ijya minsi umaze wisonzesha. Wiyiriza. Suko wanse kujya. Haleluya. Hari abantu bisonzesha bari force kwisonzesha nayo bayemo na jewe. Romba najya rimwe ku munsi apen. Romba yari kwisonzesha nama nisonzesha. Ariko ara kwisonzesha kwiyima umukate ushobora kuronka. Kwiyima saa sita ushobora kuronka ibiraga n'umuceri ukabishaka ku ruhande. Suko umubiri udashaka sivyo? Umaze indwi yose udafungura, ufungura ku mugoroba gusa, ni kimazi hari ikintu utaye. Kugira bimenye genda ku kiro wipime urabe ibiro byawe. Ibijya biro wataye ni kimazi. Haleluya. Kimazi kizima no kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Mu Gifaransa havuga ngo ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors version y'Icyongereza havuga ngo ni spiritual act of worship. Imana ishimwe. Ikintu cyose uzokorera Imana ugatanga umubiri wawe ugakora ugasenga ukiyima ibintu kwera Imana umenye ko uratazira ni adoration. Abatari babizi mubimenye. Haleluya. Bane baririmbyi baza ngaha bakaza mu ndwi hagati mwe muri ko murashugurika mu pagasa mu bindi bakaza ngaha bakagira repetition bagasubagaruka bakagira repetition bakiga bakitegura bakabira ivyuya bakaza ngaha kugira bafashe gutazira ijya ni adoration. Ikintu cyose ukora kubw'Imana ni adoration. Haleluya. Haleluya. Gutanga umubiri wawe umenye ko ari kimazi ubuhaye Imana kugira kimote neza kigire parfum nziza ukwiye kuba wejejwe. Amen. Urashobora gutanga kimazi uri mu vyaha ariko no kwihana kwena mu kugororoka muri sanctification. Imana ishimwe. Icyo rero kimazi Imana ikenera. Icya kabiri. Haleluya. Kadusome muri kutanguriro 22 kuva ku murongo wa mbere shoka 5. Soma cyane epi. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu. Iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati sabwe. Iramubwira ati enda jana umwana wawe w'ikinege ukunda. Isaka nyene uje mu gihugu c'Imoriya umutangireyo kwikimazi cyo koswa ku musozi nzokubarira. Imana ishimwe. Turi kumwe. Ninda ko aravuga ngaha Imana ikwibwira nde ngo genda ukore iki utanga ikimazi cyitwa gute? Imana ikubwiye tuvuga gute? Yavangiwe. Rutanga gukemeya. Genda warutanga intama ariko umushaka ugende gutanga ujya mwana wawe yarasaba ngo bangahe cyo gihe? Oya hari undi yabyaye imbere yitwa Ismael sivyo? Sivyo? Bose yabakunda ariko ntiyakunda cyo kimwe. Hari we yakunda cyane yitwa nde? Isaka. Rero Imana iri presi. Hari gihe dushaka kwiyorohereza tukashaka guha Imana ibintu nkuko twabikoze tutabikoze. Yego ushaka kuvuga ati okay wansabye umwana wanje ndaguhaye Ismael. Ariko Imana avuga ngo umukunda. Precision. Apana rowes. Ujya Isaka, ujya wisezerano. Gene mufate umunhangire. Ikimazi.
Imana ikubwiye pa Abraham nawe ngo wavangiye kuko arazi ijwi ry'Imana. Arazi nzi ko ari Imana. Umurongo wa 3. Aburahamu azinduka kare mu gatondo. Ashira amatandiro ku ndogoba yiwe. Ajana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi ava hasi aja ahantu Imana yamubariye. Haleluya. Mu bantu nkeneye kuzobona mu ijuru nakene ko na Abraham. Zomubaza ni sigurira. Wiyumva gute? Iminsi 3 ugiye gufata umwana wawe no mwazani none warumva ko wamwica. Ariko muhebura batwiye ngo yarazi yuko nubwo yopfa yogira iki Imana yashaka kumuzura mu buryo ntazi. Mugana hano banzi ko Imana yozura senga mungu wanje. Sinzi ko nofata imbugita na hano banzi ko azuka. Umva wagiye kumuturira amubohe ayatsa umuriro. Acha amaraso aseseke. Sivyo? Aragenda Abrahamu azinduka kare ashira amatandiko ariko ndashaka gusoma ngo nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi sivyo ava hasi aja ahantu Imana yamubariye. Haleluya. Hakino cyanyisha afite umurongo wa 2 soma umurongo wa 2 umurongo wa 2 tura iramubwira iti enda jana umwana wawe wikine gukunda. Isaka nyene uje mu gihugu c'Imoriya. Okay. Bandanya umurongo wa 4. Bana umurongo wa 4. Ku munsi ugira gatatu. Umunsi wa gatatu umba yamaze iminsi 3. Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Ata Bibiliya avuga ngo Eliya ari umuntu nkatwe sivyo? Nizo ko na Abraham ari umuntu nkatwe. Sivyo? Yarameze nkawe nanje. Yarashaka kubabara, yarashaka gukunda, yarakunda umuhungu wiwe. Rero mwiyaza yuko yabwiye Sara mu gitondo gute? Sheri, kagahungu rero. Bye. Yotoka mubare gute? Ntavyo avuga, ariko benshi abantu benshi baravuga ngo ntavyo yamubwiye. Sinzi ko yakingira kubifatiye yimubwira. Ivyo agiye kwimwica, bagiye baraganira mu buso ugira gatatu, Abrahamu atuma amaso, ku munsi ugira gatatu Abrahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Nuko Abrahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano. Abagade dikora musigare ngaho. We n'uyu mwana tugiye hariya gusenga twaheza tugaruka. Tugiye gukora iki? Mu Gifaransa turangane bavuze ngo nous irons jusque là pour adorer. Abana gusenga. Tugiye gutazira. Tugiye gutanga ikimazi. Haleluya. Abraham yaratahuye ibyo arimo. Nitugiye gusenga gusa. Tugiye gutanga ikimazi, tugiye kutwadoha. Tugiye kugira worship. Tugiye kugira adoration. Nabwo bwa mbere ko ari iki mubiri sivyo? Cyo cyambere mwacanditse? Nabwo ko ibingahe bine. Icya kabiri ikintu gisagaciro kuri wewe cyose gisagaciro. Sivyo? Ikintu gisagaciro kuri wewe ni ikintu ushobora gutanga. Siko nawe dogitanga ubonyene ariko umutima wawe wagitanze. Mana ishimwe. Ashobora kuba ari umuntu, ashobora kuba ari umwana, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari icyaha gisagaciro kuri wewe. Hari abantu bakunda icyaha, sivyo? Hari abanka icyaha n'abakunda icyaha. Hari icyaha kikuryohera ukumva nawe ushobora kwiheba. Ntihanze wumva abakristo bavuga ngo sha bakakiza ni hatari kweli. Nguratomboyesha. Usanga narakijijwe ngo kera jewe ubona gutya narayitera nkarisama. Urabohoka. Uvuga yuko uricuza kwera iki wakijijwe. Ugenda gukiza gusabirije mu ijuru ariko nutahura ko Imana kwiye ngo ni bibi gukora icyaha sivyo. Rero icyaha harashobora kuba uboshe ku cyaha bikanka kutanga ikimazi kubera icyaha. Icyaha vuga iti icyaha. Akisuna ko navuna bw'icyaha. Sivyo? Ni byiza kwihana ukagenda mu nzira nziza imbere y'Imana. Haleluya.
ikintu cyagize agaciro kuri wowe ni kimazi imbere y'Imana. Komeza. Aburahamu yabira zankwi zo kosa ikimazi azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bombi barajana. Haleluya. Isaka abaza se Aburahamu ati, mbega da? Aramwitaba ati, nikiga mwana wanje? Ati, mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga ikimazi cyo koswa? Wo mwishura gute wewe? Arakubajije ati, ndabona umuriro, ndabona inkwi, ndabona aho umwagazi uja, none ko ntawubona uri hehe? Washubwira ati, wombwira gute? Ni wewe? Wombwira gute? Wombwira gute? Peti, si jewe, umbabarire, urazi ko ndagukunda. Ndagukunda vraiment, ntivuye kuri jewe, twubaha Imana, ubugombe bw'Imana, aha rero witegure. Ayi. Ariko yamwishuye gute? Umunyabwenge, umurongo 8. Aburahamu aramwishura ati, erega mwananje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Nuko bombi barajana. Ati, jewe ruze kumbaza, ikimazi ntikiva kuri jewe. Imana yizi ikimazi gikwiye. Kandi shimwe. Ariko Abrahamu yavuga amajambo azi ko agira mwice. Haleluya. Kugira mwumvise ati, ni wabona ndakwishe uzobura ikimazi. Uvye kuvyibonera wowe nyene. Sigere gutegura ngo umenye ko ugiye gupfa, ariko niwabona ndakwishe ni wewe kimazi. Murongo 9. Bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranganya ko zankwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Muri umwanya umwana acibaza kimazi cyayico yabitahuye, sivyo? Ariko natubwira ko umwana avuze ati, papa, ari ibintu batandika muri Bibiliya. Ugize filme wowe ushiramo, papa kumbe kuvuga jewe, papa nawe ndakwemera urandesevye, sayenzi ko jewe wo mpemukira gutyo. Murongo 10. Aburahamu atuma ukuboko, yabira yambugita, ngo akerere umwana wiwe. Ata umwana we araryamye araboshe. Ugutaraboshe. Ndabwiye ikintu kimwe, ikimazi cyawe utakiboshe ikizokomera gupfa. Iyo tiro ryawe utariboshe izokomera, izomara ifyura umutwe. Boha umubiri wawe umushaka kwisambanya, ubohe. Haleluya. Ikimazi kirabohwa. Inyigisho shasha navyigishije kenshi, bwase bwabo bwire ko bakiboha. Kidadaze nyene n'ifundo bye ceteka sijewe nabigize nuko biteza kumera. Murongo w'11. Ya umbre ngabere 10 gatoya 10 ku murongo w'10 yari yamaze kumwica. Mwayibonye yabira imbugita ngo akerere, araduza imbugita agira akerere umwana wiwe. 11. Maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mwijuru, ati, ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, sabwe. Hiza gatoya. Turi kumwe mbwira gutya. Umbiriza, wafashe imbugita, wamuboshe, wadugije ukuboko, ngo stop! Abraham! Agomba kuvuga gute wowe? Wachugira gute? Ubwo sabwe. Ucutahura yuko yari strategy. Muri umwanya nyene yaciye atahura ibintu bikomeye. Murongo 12 Imana amubwiye gute? Aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntupime, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana. Kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Murabwira ikintu kimwe, ikintu uzoheba kubw'Imana ntuzobugihomvye. Naho kidoja. Haleluya. Iyo nzu yawe ukunda cyane, uvuga uti, Imana iyi nzu ni yawe. Iyo modoka yawe ukunda cyane, uti, Imana iyi modoka ni gwawe. Iyo mwana wawe ukunda cyane,
Imana umwana wawe isura ko Imana imugutwara nawe ikeneye mukozi iki mu ijuru ariko umurekure kenshi turabura ibintu ko adashaka kurekura nakwigisha nakuvuga nti rekura titira ko rekura Imana ashaka kurekura ku bwayo suko udayikunda suko udakunda uwo mugisha suko udakunda icyo kintu abantu benshi nabwiza ukuri abantu benshi baboheye ku migisha bagatazira umugisha gusumba nyene gutanga umugisha benshi cyane amen wakora umurimo w'Imana waririmba wari masengesho wari museri do maison hinguronke ONG uhembwa amadolari unanguzi ni programme yawe ndi busy umaze imyaka 7 10 urondera umwana urisonzesha iminsi 40 uronka umwana urumva ndumuvyeyi nimuse muri shere musho kunshiramo masengesho musho kunshiramo unye umva ndonsa nuwonsa arasenga urasenga wonsa ureka guhagarara n'abandi mbwa urasenga uringinga Imana navuze ni Yesu zokwemera kumugisha umbuza gukorera Imana sinezokwemera kumugisha umbuza kubima imbere y'Imana nkuko nawe ndayisenga imbere haleluya ahubwo umugisha wo gutuma usenga gusuma umugisha wo gutuma ukorera Imana gusuma umugisha wo gutuma ahubwo uw'Imana icubahiro gusuma cyagihe haleluya umuntu adacegwa ari ngaha aza n'amaguru aronse ubuzo agacegwa wisigura gute ambuteyage Razi kibara kwako umuntu ugasura muri ya Imana ishimwe haleluya ntuzovuga ngo ndaba ponctuel kuko nafise umuduga ngujya nawe ponctuel Imana ishimwe yagiye neje yagiye shaka abantu nasanze nka mu 2007 twari kumwe mu 2007 haleluya igihe twatangura n'abandi ngaha mfashe amabisi angahe 2 Imana ishimwe nama nashitse amabisi yose nkavuga nti ntegeza ko haba haleluya hamache Imana irampezagira imumugore Imana umugore imumwana Imana imumudoka haleluya umunsi umwe tugiye tuze mu gitondo nigisha gose kincha d'abord keza gucererwa no kuri YouTube irahari iyo nigisha kuraho d'abord naho nabwira numbiriza igihe cyose Imana ise programme ya 2 abamareka b'Imana bari ngaha haleluya ubwiza bw'Imana buri ngaha wewe ushaka Imana ikurindire nabwo Imana nje zishaka kunindira nje zo kurindira haleluya umuntu umunyacubahiro wubaha yaguhaye audience siwa kurindira niwe uja muri salle d'attente ukamurindira byari aza rero kugira umuntu w'inyacubahiro utume akurindira numwubaha manque de respect cyo gituma je nta gucererwa keretse umonye nacerewe hazabaye bazibiye hari umukuru w'igihugu agirarengane hari police hari accident sino jewe navuze ni sishora ko wewe undindira nje ndakurindira haleluya haragara igihe rero tuje gusenga mu gitondo nazo umwana umwe kakabebe haleluya cyasaba ko tuvuga 6h ndi uko munsi turagabyira 6h karaye kadasinzira katoze kakazana ngaha nyene zofana vyibagiye mpana kibutsa haleluya uwo munsi bakambitse barakoza kambitse gasinziriye nabwira madamu ni kambiko konyene gasinziriye ntitucererwa haleluya amasara agiye baragiye ibisigaye bagira bigira modoka umwana asinziriye yinjiye ngaha asinziriye ariko ntitwacerewe haleluya haleluya turavuga Imana y'agaciro zisiremera ko yindindira igenzo irindira Imana ishimwe rero ngaha turavuga mu 12 ngo nukoze kuboko kwera iki kwera umutima wiwe yamaze kumwica yari aje kumwica rero ari ibintu byinshi iyo Imana yamaze kubibona umutima wawe uvuga ati stop icyo nkeneye suko amaraso aseseka sikeneye kumwica nkeneye umutima wawe haleluya muri Deuteronome kuvusura mu byagezwe bagiye bave muri Egiputa amen ucice mu 8:2 yavuze ati nagucishije mu bugaragwa imyaka 40 ndakwicisha inzara kugira ndabe kiri mu mutima wawe hari bigaragaza ucamwo Imana ikaraba ikiri mu mutima wawe
hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe Imana ishaka kuraba ikimutima wawe. Imana ishimwe. Umurongo wa 13. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aregera afata ino ntama ayitanga ko ikimazi co koswa mu gicingo c'umwana wiwe. Ikibazo kimwe bavuze intama imfizi. Okay. Iyo mfizi ninde yayishize ngaho? Yayishizeho ryari? Tuyumvire neza. Ryari? Yacize ngo mfizi ngaho. Imana yari yayiteguye Abraham ataraza. Muri bukagitage basohoka mu kiyaga gitukura, amata kwidodoma ngo amazi ararura. Imana mu igiti afata aterera amazi. Kiya giti cyagiye ryari? Bakiri muri Egiputa. Hari inyishu yawe yateguwe utarahashika. Haleluya. Iyo tumvira Imana nta kundi yafizi yari sangwa ibayeho. Ntiyaremwe hajye nyene, yari yaravutse kera. Imana irayizana, yayisha muri position. Ndarindira umukozi wanje, ndabinyifato yiwe. Ari imfizi zirindiriye ko wumvira. Umunsi wumviye izo mfizi zocicwa. Asi wewe ariko bikeneye kwanza kumvira, ukarekura ibintu byawe by'agaciro, iyo promotion yawe, aho kazi kawe gatuma usambana kugira ushobore kuronka aho kazi ukarekure. Haleluya. Namanavuze umukobwa umwe bahaye akazi ko guhembwa, yamushomereye akazahembwa $5,000. Ngaho karimwe ivyaha. Ashaka baramuvuma ngo nikicucu. Ariko Imana yamuhezagiye mu nyuma. Haleluya. Hari ibintu urekura. Mana, hako niteranye na wewe, niteranye n'abantu. Bo abantu bashaka kuntanze. Bashaka gusha mwibarabara. Ariko wewe. Haleluya. Imigenderane yawe n'Imana irafite agaciro gusumba hamwe n'abantu. Haleluya. Iyo mfizi rero yari igeze ngo ari iboshe yayifashwe he amahembe. Indara yayifashe. Oya si cyo gisaka gifashe. Hari abamarayika barifashe. Imfizi iri violent. Amen. Hari ikintu kiri violent wodashobora gufata n'ingovu zawe, ariko ari umarayika yarungitswe kugifata. Hari kimazi wozotanga atari wewe, ariko cyateguwe ku bwawe. Umurongo 14. Aburahamu yita aho hantu Yehova yire. Nkuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho birongeka. Haleluya. Haleluya. Ku musozi w'Imana. Munyumviza neza. Ku musozi w'Imana no munsi ni he? Ni mountain ya Kampala. Ni he? Hariya kwikoresha. Ni he? Ahantu ho kwiherera nawe n'Imana. Niwo musozi w'Imana. Umuntu wese ngakwiye kugira umusozi wiwe. Ahantu ugenda imbere y'Imana wenyene. Niwo musozi w'Imana. Kandi uve ngaho umenye ko ku musozi w'Imana hagira iki? Niyo hagira iki? Ibiki. Byose ni vake. Ibiki byose. Byo bwifuza n'ibiki none mwebwe. Amahoro, umunezero, amagara, amafaranga, promotion, umugabo, umugore, umwana, visa. Biya byose urondera bibitse muri stock yitwa umusozi w'Imana. Haleluya. Nashaka ibintu byose wowe birekure ushaka. Niyo visa wirekure. Ubwira Imana uti Mana nimba udashaka ngenda singagende. Ndanse kuja kubesha. Mana ndashaka kaya kazi. Nimba araki wawe nzokaronka. Nakaronse sinidodomba. Niwo birekura. Hari imfizi ku musozi yiteguye. Haleluya. Ifashwe amahembe kugira wewe uzokora gusa uzoyifata. Iri paralize uyicince. Cyo kimazi Imana ikunda. Haleluya. Muri majambo ikimazi
cy'ukuri yatanze sijya mfizi kimazi yatanze n'umwana wiwe. Amen. Hapfuye imfizi ariko siyo cyo kimazi yatanze. Imfizi ni kimazi Imana yatanze. Ayo kimazi Abraham yatanze ni Isaka. Haleluya. Rero icyo kintu ukunda nicyo Imana ishaka kutanga ukirekure. Tuvuga bingahe? Sasa kari minota mike. Icyambere? Icyakabiri? Ikindi agaciro mu buzima bwawe. Cyagatatu rero dusome muri Matayo 26:40. Matthieu 26:40. Nyarutsa? Agaruka kubigishwa. Uwo ni Yesu agarutse kubigishwa. Asanga basinziriye. Abaza Petero ati ubwo nimurushe mubana maso nanje n'isaha nimwe. Okay, 26 suramo 26. Oya 40 plutôt. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye. Abaza Petero ati ubwo nimurushe mubana amaso nanje n'isaha nimwe. Aha mu Kirundi umengo aramwaje ikibazo. Mugasi ikibazo. Muri 40 mu Gifaransa no bivuga neza ni constat. Aratangaye. Sivyo? Murongo 40 ngo vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. N'isaha imwe yabanane kubana na jewe. Haleluya. Nashaka kwereka yuko ikibazo cya gatatu sivyo umwanya wawe. Haleluya. Twese ngaha dufite amasaha 28. Ako nityakoresha cyo kimwe bivana n'abasakazi. Arakora amasaha 8 ku munsi, arakora amasaha 10 ku munsi. Muzorabe negeze gufata wandike amasaha ukora. Ku kazi niba ukora amasaha 8 ku munsi, urabe mu masaha 28 sivyo havuyemo 8 hasigara ngahe? 10 nangahe? Na 6. Ujyama amasaha ngahe? 8 ivyo wa scientifique bavuga. Je jarananiye kujyama amasaha 8. Jengeze ku masaha 4 cyamvyuka. Naho banaja ku kazi, naho banakora ikintu kimwe byaranse umubiri waranse. Ariko nimba 8 ndacyama 8, ujyama 8. Tugusengerera. Amasaha 8 yo meza. Okay, dufata amasaha 8. Siko 16 havuyemo ngahe? Amasaha ako byakora majya 8. Mujya amasaha 8. Amasaha 8 nimujya amasaha 8 ndagusavye ujya amasaha 2 ijoro. Ujyame kare, sivyo? Ugushoye gutanga ikimazi mu gitondo cy'amashimwe. Amen. Okay, tufata amasaha 8 hasigara ngahe? Oya, yayiseze kuremo 8 hasigara 8 nyene. Ufungura amasaha ngahe no kuruhuka na gasieste gatoya. Ufungura? No gitatu. Ni saha tufata isaha n'inusu basi no kuruhuka. Isaha yo gufungura ukaciruhuka asiga amasaha ngahe? 6 n'inusu. Muzosanga umwanya mwinshi uri kuri WhatsApp cyangwa Instagram, sivyo? Rezo sociaux uzosanga amasaha nka 3-4. Uravye kwa mu gitondo ku kazi k'umuraba autashe uzosanga amasaha nka 3 ku marezo sociaux. Hari umwanya wa television, hari umwanya wo kuraba abagenzi, hari umwanya wo gutera inkuru muhira, kuraba tukoga two muhira, ariko muri yose ni saha nimwe. Naguhaye 24 heures, misamo amasaha 28 uhema kubera jewe, ndagushoza guhema, ndagushoza gukora ibintu ukora vyose, ariko ni saha nimwe kuri 28. Vraiment. Umva Yesu kameme nta gusema. Birumvikana? Oya ubiharuye isaha imwe yakunaniye kubana nanje, gusenga no kubana n'Imana, gutanga kuvuga uti uyu mwanya ndi kumwe nawe gusa. Nshaka kukubwira, nshaka kubwira ubwiza bwawe, bunini bwawe. Ni saha nimwe irakunaniye, imwe gusa. Kwera isaha umwanya utanze wose. Kuvuna wose ubimenye, niba usenga amasaha 30 ku munsi, ni kimazi utanze 30. Amen. Niba ati chaque jour nzomara 30 minutes, niba uvuga ngo chaque jour nzomara isaha imwe, iyo saha imwe umenye ko ari kimazi utanze nimba uri mu kugororoka wejejwe kimota neza. Ni parfait iduga imbere y'Imana. Nani shimwe byose bivana n'umwanya wawe. Amen. Hari umurongo nashaka dusome Zaburi 84:10. Somme 84:10 ngo kuko kumara
kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Umviriza, umunsi umwe imbere y'Imana uruta ingahe? Yini ingahe? Iminsi igihumbi ahandi. Iminsi igihumbi ni kuvuga iki? Umwaka ugira imyisi ingahe? Ni hafi imyaka 3 wogenda mu bindi muri business gutsugurika, sivyo? Ariko kamara umunsi umwe imbere y'Imana bifite agaciro iyo myaka 3 wamaze muri yindi byose. Nubwo atavyaha wagiyemo, iyo munsi umwe wiyugaranye imbere y'Imana ufite agaciro. Uramotere neza Imana kandi urimo umugisha. Haleluya. Mwanya uragiye. Icya gatatu ni ikihe? Umwanya. Icya mbere? Icya kabiri? Icya gatatu? Umwanya. Haleluya. Nta muntu azoshobora kubesha ngo nta mwanya afite wo gusenga. Nabibabwiye, nabiberetse ko mubesha. Nta muntu avuga ngo nawe ukora amasaha 10 ku munsi ntushobora kubura n'iminota 30 yo kuja imbere y'Imana ku munsi. Abantu badasenga umunsi wose bagize intege nke, nimuvyemere kandi mubesha ngo nta mwanya mwaronse. Amen. Umuntu wa mbere, umuntu wese akora byose ni kwiyoganiza akagira discipline. Haleluya. Rero umwanya ni ikintu gikomeye cyo gutanga ikimazi imbere y'Imana. Cya kane, dusome Matayo 2 ku murongo w'7 gushika ku 12. Bagomba kutubwira abanyabwenge bumvise ko Yesu yavutse. Dusome ku murongo w'7 nyarutsa. Buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu misho. Abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushiritse umwete by'uwo mwana. Nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengere. Wo ninde ko aravuga? Herode. Ngo ashaka gutazira nde? Bashaka kwa doha, bako gushengerera kwa doha. Yashaka kwa doha Yesu, sivyo? Ariko byari byo cyangwa sivyo? Yashaka kumadora mu kumucizo se. Avuga ati muje kurondera umwana murakurikira murafite ubwenge nimwamutora. Haleluya. Nimumutazire mwenyene. Nimwadore mwenyene. Na jewe ndashaka kumwadora. Ndashaka kumuhimbaza, sivyo? Ndashaka kumutazira. Komeza murongo kurikira. Nabo bumvise iry'umwami baragenda maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora irindishika hejuru y'uwo mwana ari. Ihagararaho babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe. Rindira, baranezera kwera iki banezerewe? Mission accomplie. Bagize urugendo rwose munyumvirize. Soma rero umurongo w'10. Soma umurongo w'10. Babonye iyo nyenyeri. Banezerwa akaneza kenshi cyane. En fait iyo nyenyeri yari nka GPS no musi. GPS murayizi twara muduga ati kata à droite uhagarare inzu ya kangahe bandanya eri GPS bagenda bakurikira GPS atanguye kera. Bagenda bakurikira nyenyeri igeze ngo stop naho nyene. Mugani yazo yuko bararabanye twaje kuraba umwami twaje kuraba iki ahantu inka nyene bagaburira inka. Umwami yari bitaza ko ararahe mu bitaro bimwe vya mbere ngaho i Bethlehem. Ariko Imana ngene yabikoze ibitaro vya mbere byageze gute byaruzuye. Uko bijambo cy'Imana avuga sivyo? Bisigura yuko ari abantu bagwaye kwera ubugombe bw'Imana. Imana ishatse kugara ikora vyose. Baragwaye malaria, nta malaria injuge bagwara mugabo baragwaye baja mu bitaro biruzura. Amahoteli meza 5 étoiles yose. Mana majambo haciyaza tourisme kubera umugambi w'Imana. Kuko bari gushaka gufata ihoteli kame mwana w'Imana ihoteli ziruzuye. Abantu bashobora kuvuga ngo yagiye muri ahantu hameze nabi ko ataburyo barase uburyo ko bagiye mu hoteli taburyo. Bagiye mu hoteli bazi ko buri hoteli. Kwera mubaji afise uburyo asanga harugaye. Agenda mu bitaro harugaye. Mugabo ibise bageze kuri kangahe? 9. Bageze kuri 9 doigts. Sivyo? Nta mu infirmière ahari, nta sage femme yari inde. Joseph!
Yosefu wenyene agira mu vyaze pour la première fois atavye yize. Aba baje abanyabwenge bavuga ati cyukuri aha uyu niwe aha uri ko twitihenze. Ariko GPS gutwara ahantu kwiyumvira ati GPS yavuga vyo canke sivyo. Ntibishoboka ko umwami yoba ngaha. Ariko barumvira ati cyo tubuzi cyo iya nyenyeri nibesha. Amen. Bashika rero 11 verset 11. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe. Bikubita hasi. Baramupfukamira. Geza ngaho. Bagira gute? Bikubita hasi baramupfukamira. Amen. Mu cyongereza mu Gifaransa bavuze ngo babonye se prosterner et l'adorer. Baramadora. Ubwa mbere hari adoration yo gupfukama yo guca bugufi. Sivyo? Haleluya. Niyo upfukamye gaca bugufi n'umubiri wawe ufukamitse. Ureme uratanze ikimazi cy'umubiri. Ariko n'ibyagarukiye ngaho. Imana ishimwe. Kuri abana bagabo barafise cash bari batunze. Bafise uburyo komeza. Barumura ibisimbo byabo. Bamushikanira amashikanwa. Haleluya. Izahabu n'imibavu n'isenga. Nabaze ikintu kimwe. Izahabu nuvuga ngo bafate amamiliyoni y'amadolari. Bayahaye nde? Yosefu na Mariya. Bashikanira nde? Umwana. Babaje gupfukama bacarafungura igisimbo. Haleluya. Uno munsi abantu bazi gutazira no kurira bakarira. Ayi igisimbo cyawe kiko kadada. Yashaka kugura igisimbo. Ekasha urazi cyo nabize he nta gufyinasha. Namwe nimukomo he mwijiga ngaho ngo mukora korera Imana. Igisimbo utaracugurura hari kimazi udatanze nabwira ikintu kimwe naho kitamota neza kimota nabi mbere y'Imana bashobora fungura bashatanga izahabu batanga imibavu n'isenga batanga amashikanwa 12 babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo nibasubire guca kwa Herode. Haleluya. Baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu ciwabo. Imbere yuko haleluya imbere yuko bagendayo bari bateguye ko bazoshobora gutanga raporo kwa son excellence sa majesté cyo giheri umwami sa majesté sivyo. Amen. Bagiye bafite mission tereka tugende tanga ikimazi hamanya kubahwa tugende tumubwire nawe azafukame ntibashobora kwikeka yuko ashaka kwica akana kangana gutyo sivyo. Hanyuma ngo puis divinement averti en songe bisigurikire je ndimba gose mwijambo ndimba gose mwijambo 12 bavuze ngo puis divinement averti kweka yo puis vuga ngo isiguriki bivuga iki puis ni gice gikurikira cyakurikira iki adoration no gutanga uburyo bwabo bamaze kwadora umwana bakamufukamira bagasimbura bagakora mu ngodo bagera muri konte bagakurayo bagatanga hakurikiye iki baciye kuryama mwijoro ati urazi rero nababwira ikintu kimwe hagusubira kwa Herode katahariya subira iwanyu mission accomplie. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera iyo utanze ikimazi kinezera Imana icaye intervena. Kuya yamfizi yaciye intervena Imana yaciye intervena. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo kirimo cyandike yuko uburyo bwawe ni kintu kuye guha Imana. Samuel wa 2:24 ni murongo wa nyuma. Verset 2 Samuel 24. Samuel wa 2:24. Murongo wa 21 umanuke. Aha naomba kubereka inkuru nkunda gusuvuga kenshi murayizi benshi inkuru ya Dawidi. Ngene Dawidi yari ubashwe umuntu yitwa Arauna aravuga ati yagira mucemwo ko nkora kuvuga mucamwo nabizi agute mu mutego. Aha Arauna yari umuntu azi ibanga ryo gutanga. Amen. Arazi ibanga ryo gutanga yuko utanze ari waronka umugisha. Acabwiye Dawudi sinaguhaye itongo ryanje jewe Arauna titre de propriété Arauna. Monsieur Arauna niwe nyene itongo titre de propriété. Ndafashe itongo ryanje mwami Dawidi akira nuzu utange ibimazi ibitambo.
imana yawe ibana nawe ndaramuciyemo. Amen. Kuko Dawudi yagutaka gutanga imibazi agafata ibintu akazana ibitungwa akabiturira ngaho, nivyo Imana ariko uronka umugisha ariko umusha Dawudi ko ikimazi yatanze, ariko arabona nawe ari kuronka kumbure 50%. Kuko niwe muhaye kibanza ciwe. Amen. Abantu mukunda kohezagirwa mudakunda guhezagira. Abazungu baramaze kubitahura cyane cyane abanyamerika. Abanyamerika barazana imfashanyo muri Afrika, bakabaha imfashanyo abanyafrika ati turahezagiwe, tunapokea. Imana igeze guhezagira, ihezagira nde mwebwe? Ihezagira nde? Umva atabashiyemo. Haleluya. Barabizi Imana yabasuse y'umugisha. Suse niye umugisha uvuye nga. Rero turagi Dawudi arona yarazungagiza ubwenge, asanga Dawudi aramurusha ubwenge. Amen. Soma 11 verse 21. Arawuna aramubaza ati mwami wanje nyene ingoma. Uzanwe niki wanje je umusavyi wawe? Dawidi aramwishura ati nzanywe no kugura iyo mbuga yawe. Ngo nubakire uhoraho igicaniro kugira ngo ikiza kive mu bantu. Mufiriza rero Dawudi yaje mission yo kugura kuko ari umwami afite uburyo. Agiragure hamagira igicaniro kugira Imana igire imbabazi. Sivyo? 22 verse 22. Arawuna yishura Dawidi ati mwami wanje nyene ingoma twari ivyo ugomba vyose. Kwagusa kubuntu ubitange inka ngizo zikimazi cyo kotsa. Ntuze kwica inka zawe zirahari deja. Isekuzo zikoresha n'ingongo zazo mubigire inkwi. Ureka umvire inkwi ndazifise, imusekuzo irahari, inka ndazifise, itongo ni gwanje watagana kwege titre ndayifise mukabati. Rero mwami wewe genda widegemvya ku buntu utangira Imana yawe. Benshi abanyafrika bavuga ati yo urakoze bega Imana. Murongo 23 ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Mwenyewe jewe byose ndabiguhaye. Arawuna arongera barira umwami ati uhoraho Imana yawe ikwakirire. Aramubeshe. Umuriza byari kwa byo yaba umwami adafise uburyo aho ni sawa. Sivyo? Umuntu adafise uburyo ni sawa. Ziko turabana batoya muri primaire hagira kugira imperezwa amashikanwa, umuvyeyi akora umufuko akaguha akanoti gashogenda. Datanze watanze ni datanze. Ata buryo birumvikana. Mugabo Dawidi n'umwami. Ivyo byose agira muhe arabifise, arabishoboye. None ufasha uwifashije ufise agara yimurusha mutagira mushobore. Twumve rero umuntu yahishuriwe ibanga ryo gutanga ikimazi c'uburyo. Verse 24. Ariko umwami yishura Arawuna ati namba no way ibishoboka turabigura nguhe ibiguzi ikiguzi cavyo nta kuncamwo sinokosereza uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeheje. Haleluya. Un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga amashekeri y'ifeza 50. Arawuna aronse kashe muga ntiyanezerewe kuko yashaka ivugisha wundi urengeye ikashi. Haleluya. Sishobora gutanga ikintu atakimwe kima rien coûté. Amen. Aho rero ndikuba yuko hageze gutanga amashikanwa. Amen. Hageze gutanga amashikanwa abakristo benshi 80% sidapima sidabizi ariko benshi barabakanguka. Mbega bashanazanye. Mbega Nta kuvunja aho nabiraba barantwenga basha. Mbega aho ntangira rya nini ya araka video siku makabonye kavuze gasirikira ka Donald Trump president muri Amerika
yagiye muri eglise akora utunote twa $20 gutya milliardaire kasikiwe siko mbona ndamaze ukabona amen urumva haya nuko makamera yagafashe ariko benshi nta makamera manafata ariko kamera yo mwijuru iko rafata nuko batabifashe ngo uje kuri rezo sociaux Imana ikuraraba ivyo muriza Yesu ari yaravuze umupfakazi w'umutamakazi ngo ko atanga ngo Yesu ngo ari yegereye iki igiseke mwamuze position ya Yesu aguma hafi igiseke ko avuga yari hafi igiseke ko maraba ivyo bashira aba cyabwira ngo uriya mutamakazi atanze vyinshi gusumba bari abakire kubera iki suko atanze vyinshi yatanze vyinshi ku buryo bwiwe haleluya ikintu cyose uzoha Imana mu buryo bwawe Imana irafata ku munzane ikaraba icyo utanze n'icyo ufise n'agaciro icyo kintu utanze gifise kuri wewe haleluya rero nje gituma n'icyo ushaka gutanga avuga ati mbo jewe ayamanuye yashize kuri niveau ya mayibo ikimazi n'ikintu gifise agaciro kuri wewe bingahe icyambere icya kabiri ikintu gifise agaciro kuri wewe ukunda icya gatatu umwanya wawe ntushobora kubura umwanya uha Imana ku munsi ntuzobesha ngo wabuze umwanya ntibishoboka kubura umwanya kandi vyiza kubura umwanya wama wateguye icya kane uburyo ivy'uburyo rero ababitahuye nageze kuvigisha ngaha kera c'imyaka ababitahuye bategura ikimazi batanga cishimwe mu buryo bwabo bagitegura imbere yuko aza muri eglise haleluya nuciyumvira ugeze ngaha amen uvyiyumvira hataragera utaraza no ngaha wabiteguye wavyiyumviriye wanezerewe kugira utange ikintu gihimbara Imana amen uronse umushahara uhemvye ku kwezi uriyumvira ati muri aya mafaranga hariho vyinshi hariho rwaye hariho abana hariho gufungura hariho stock amen hariho ibi hariho abakozi ariko muri vyose mbega Imana si kibanza igihe cyo kurapanga ivyo gira utange amapayment ugira urihe abakozi uhemba imodoka ibiki vidage nibiki Imana araba vyo mariste yose ikirondera noje ndihe muri vyose ndihe haleluya hari umuntu yambwiye ati jewe ivyo ndose Imana za numero 1 apana numero ya nyuma kuko ina manage nyuma yanyu ugize numero ya nyuma uzokwama uyikura muri kuri liste Mana wavyumvise eraba badugije loyer badugije minervare nta kundi sivyo Imana ikenye nta mafaranga yabikeneye Imana ikenye umutima wawe ni uhimbara Imana ishimwe yabiryoshe haicyo mwize haicyo mugiye guhindura mu buzima bwawe hari ikintu ugiye guhindura hari ibimaze ugiye gutangura guhimana muri byo bine hari ahantu wibonye haleluya hari ahantu wibonye kumbure uhagaze neza ku mubiri uritanga kwera ugasenga ugakoboka karanjuru c'est vrai ibiro bikagenda mugahagaze gutangira Imana batangasha bajya jewe nukukwira byose uko ari bine umwanya wawe kumbura utanga sivyo ariko ari ikintu utarekura wewe uguti hajya Mana byose sauf ahantu ukoreko Imana nta karimbi uyishiraho nimba ushaka guhimbana Imana tanga ivyo bimazi vyose uko ari bine haleluya ari kugira bitange ukweza kuba uri kimazi cejejwe ukweza kuba warakijijwe warakiriye Yesu mwami n'umukiza cyo gituma nimba uri ngaho utari sûr kukijijwe utazi neza ko woja mu ijuru n'utahe utavugana n'umukozi w'Imana Pastor Pio yakora soma agufashe kugira ushobore kuja mu murongo wo watanga ibimazi ubwoko bune vyekigwa n'Imana ndiho abahe umugisha.